abakobwa urazi baje gukora ibintu by'iwacu nubwo atavyabazi aronka inoti ibiganiro by'abasitari bakazi ahana hato na hato ebana ahana biba vyoroshe mugabo uri gisore kama witiki kugeuka P.Diddy mzee upati bitu kugeuka P.Diddy franga utaingisi ndabibonera ku bantu nkoresha ibiganiro usanga banasanzwe okay mani banakutesa watu nipe nimero inyuma y'ukwezi ukumva ati hari umuntu yamuhaye iPhone ne macho matatu ni wasema sasa mbona mimi siyapata yo macho matatu na yenye niko na milioni nimetuza muhera yangu nandi mwanzo vuga ngo baramponze nime ndaja muri 4eme ndaja muri kuko bajya bakarebe ujya kina equipe nationale twarakinanye Yusufu Nyange twagira entraînement hamwe mugabo bari muri 3eme twe turi muri 4eme okay hari abakinyi benshi twakinanye ubu bari ko barakina muri equipe nationale ntamba mu ruga urabona nkabasanga ku gitanda uranje hayi hotel ucugura indi matera nshasha nari mfise igisarubete kinini nigeze gukiniramo cinema grand frère yasigiramwe irangi kwera yize muri etesa okay urumva narakimuriye nikakitandika chini mani nikalala mani piga busingizi kusima hari bwaronka imate nkora muri Isaac mani ukambona mu biganiro ndiko ndakora ikiganiro citwaho munaraye ku isarubete akamatera kambere natangwe wayiraye kigiye kingana gutyo sarubete isarubete nariraye ku minsi 2 urabona Hello friends, fans and family. Nikaze cyane kuri The Real TV show nkoko sanzwe bizi ni Alan The Real, the one and only. Ndakuzana batandukanye mu bitandukanye nko kuri kurabibona kuri screen zacu ndi kumwe nawo the one and only Starboy the Sheep asanzwe ari karakora neza cyane umujene wa kino gihasa neza sa fresh ariko kandi numwe mu bajene bana vuga ko ibintu byinshi ariko kandi bamwe bakabandanya bavuga bati none Starboy nawe anakwaga mu systeme ama ana systeme zake zingine. Starboy ni umwe mu bantu banje ariko kandi tubonana gake tubonanira kubikorwa nashimye kumuzana kugira ngo bamwe mu bakunzi b'ibikorwa vyiwe rero ngo bamwibonere canke bamenye tumwe mu tubazo tumwe tumuvugwa ko mbega Starboy wewe abivuga kwiki. Rero nikaze ni mutarakora subscribe kuri The Real TV show niko kandi ko kugira ngo dushigikirane kugira ngo tubandanye dutera imbere dukwize ibiharuro byo kugira ngo duhabwe icubahiro mu bandi. Ariko kandi Starboy ndaguhikaze kuri The Real TV show. ngo bandonde ngo kwera hari urusaku abahungu barumva ibintu ngo bumvise ibintu uzi ko ata muntu noje abantu benshi nta mpora n'imibigano nkababwira ati none je ushaka kunkoresha ikiganiro kugira ngo tuyagi tuyagi kigamuzehe je ko nshaka ahubwo ari we nkoresha kugira tuganire ikiganiro uri ko randonderamo nibiki ariko no muvandimwe yarambyiye numva nyine ntari bigiwe nawe ariko ararondera nkuko natwe twarondeye cyane nkuko abandi batanguye ndavuga ati n'umujama ntari bigiwe reka kumbure dukorane. Starboy meze neza ariko je meze neza cyane je nawe tumaze iminsi duhura amasirikirasiyo y'akazi uri mu bikorwa wose unakura yako we peke akanadiye yo tora marisi ariko tumaze iminsi ubimbiye amazi iminsi ategera abanyakanada kweli urumva baragutamwe muri no minsi urumva hari ibikorwa agenda umukozi wa radio Industrie Musical rero hari bikorwa gushigikira aba diaspora ariko rakora imigambi y'iterambere je ko ntababona nanje bayampenda bategeye jena ninde yakubwiye ko bampaye amahera nese cyo mpembe koja ku buntu hari kuri bararungitswe na radio ni radio ubwo yakurungitse nago baguha akantu bitaka déplacement radio Industrie Musical ishigikira wowe wese ari mu bikorwa ari aba diaspora kuva mukuru w'igihugu atanguye kubatumirira kuza kubaka Burundi bariko barabikora bagenzi engineer pasteur bagenzi bashira ko engineer kuko ayo mavuta se wamusize bagenzi ya mujamani intwari azi no gukina football nubwo yamaze kugira yaratsinze igitsindo cy'ubumesha ciza cyane so reka renda baramutse kuri ariko yarakwemengura umukinyi mwiza mu bantu yambwiye ko bari bakanganye wari urimo je ndarenze n'igihagararo kwa kirenze mwana by the way uri umukinyi mwiza kweri kutafashe football nka career je nkeza secondaire niga muri ETP kwera ko je hano niga arabizi manager ngaho muri ETP twiga batigira ni cameraman ngana ashobora kuba manager ni manager mu rundi rwanda manager wa Godasi manager wa MT manager wa Meidi boss urumva reka kumubeshe twiga muri ETP batubwira ati ugaheza ishuri ucuronka akazi ubwo nyene mani muri ETP na brag watera igiti civuka kugira uvuye mugabo cyo Imana yarahezagiye turadubura gakeye naradubuye rimwe mu mwaka wa mbere kuko mu mwaka wa mbere byari bigoye ariko ushobora kumenya nubwo wabuguruka
Okay. Twese twagiye twiga tuvuga ati duhejeje tuzoronka ubuzi. Then narakinira ishuri nari nzi football cyane pe. Okay. Ni kwari gutatuna kwera ko nari sanzwe nkina ama division narakinye minime ndaja muri 4eme ndaja muri kuko bajya bakarebe ujya kina equipe nationale twarakinanye. Yusufu Nyange twagira entraînement hamwe mugabo bari muri 3eme twe turi muri 4eme. Okay. Hari abakinyi benshi twakinanye ubu bari ko barakina muri equipe nationale ntamba mu rugamba. Warakinye muri equipe imwe na Yusufu Nyange. Na Karebe. Yusufu yari muri 3eme ya equipe mugimwe. Twakina hamwe na Karebe muri Scorpio. Okay. Muri equipe imwe mwese. Okay. Bajya ba Trezo twarakinanye muri Dondi Vyo mwijabe na Rapi Boy twarakinanye. So jere naje kurangiza amashuri mvuga ati passion yanje ngiye gukina football cyane. Okay. Mugamaze guheza amashuri ngiye muri football. Muri football nubwo baguha igihumbi cy'ibarafu. Ubuntu umenga na amafaranga ya danje ucugura ibarafu kaca witahira. Usanga ari abantu umenga sinzi kurabona football mu Burundi nta mafaranga irimo. Utagiye gukina i Burayi nubwo ukina mu Rwanda usanga atamahera ya danje ubufise. Okay. So ndavuga ati none antake engineer kuri university niko ndiga Genie Civil muri Asiatique. Bandanye nyine ahantu ba mademi remejeje gukina nzogera hari Burayi. Yindi mucyo muvyita isukari. Isukari man bakaguha 2000. Yamuga ati 2000 kwera. Engineer muzima. Fitire papa 2000 engineer muzima. Yize muri ETP ati hapana. Afugwa nari mfise urubuga narakoze igitega kuri Umuriza FM ndi kwishuri mani baranchora muri internet tuzo tuvuge ku radio. Okay. Warukira umunyeshuri cyo gihe ivoka ntabwiye atumviriza nicore avoka ngiye mu kiganiro bita w'imomzi hariya kuri Umuriza FM ndakuvuga. Okay. Siko turaye na turongo. Maze kugenda uko ntango uyu mwuga umuntu yanyinjije mu muga neza ni Brian Smith ari kumwe na Akesi ariko ni Brian Smith yatanguye then haza Akesi. Okay. Ndatangura kwa Brian mvuyeyo ndaja muri Isaac mva muri Isaac canangura ivyanje ubundi. Ndashimira Imana vraiment aho ngeze. Kumbe wewe sinurari inzara kwera no mwuka. Kumbe wewe watanguye ibintu byo kuza kwegera journalisme imbere yuko abantu bakumenye. Okay. Yeah. Kweri ki wabigize passion kandi navyo wamengo nta mafaranga arimo. Ibinye naratangura nyene nkavuga ati kumbure je ndi umuntu nkunda muziki uko je ndi bukadunda na Buja FM yaheruka naragwana haje imbere kugira nje imbere mbona abasani. Okay. Mugabo ubunye nyene kwera ububiri muvuga ati abasani n'abagenzi ndaba turafashanya ariko ndabashobora kubashigikira nabo bakanshigikira. Mba numva nyene ubatacu bitwaye. Hari challenges wagize? Challenge ni nyinshi. Mwe umwuga ugitangura. Naraterirege man je mbiza nenda babwire challenge je nagize. Nkora muri Isaac. Nkora muri Isaac je nararaye ku isarubeti man. Urasasa isarubeti hasura. Isarubeti ndayijyamako. Donc twabana n'umutipe ndagutere histoire. Twabana n'umutipe ubafisa amahera menshi. N'umutipe wo mu engineer yitwa Ezekiel. Nabana n'undi mutipe yitwa Diodone ubari mu Bufaransa. Twabana turi batatu. Okay. N'umusheri wanje aje kundaba mani mu rugo. Kwero mu engineer yari umuntu w'umukizwakizo. Nimwe nkagusanga ku gitanda canje ku gitanda turara ko n'umukobwa. Ucundi ayi hotel. Ntabwo ati none kaka ntituri hatwese. Okay. Uba umusheri kugeraze kundaba. Dasaba ko umujama ndamubindi hagiye ku kazi. Mugani nka medita none izi yose ko tuyiri hatwese. Kuzana sheri wanje gute nyine numva ko ndabyishimiye. Usanga gusa mwicaye ko gusa. Yavuga ati urabona nkabasanga ku gitanda. Uranje hayi hotel. Uchuguri yindi matera nshasha. Okay. Ukati sasa jama tunalipa sisi wote nyumba. Irasio ni mchango. Tuko watatu. Kama muri chambre sala. Nikasema hapa siwezi kabisa kumfata nka papa wawe ugomba kuntegeka kandi mu bintu bitameze neza. Gishoboka. Ndavuga ati reka nimuke nikaenda mu chambrete man. Nari mfise igisarubete kinini nigeze gukiniramo cinema. Grand frère yasigiramwe irangi kwera yize muri etesa. Okay. Urumva narakimuriye nikakitandika chini man nikalala man piga busingizi kusima. Hari bwaronka imate. Nkora muri Isaac man ukambona mu biganiro ndiko ndakora ikiganiro citwaho munaraye ku isarubete akamatera kambere natangwe. Wayiraye kigiye kingana gute yo sarubete? Isarubete nariraye ku minsi 2. Urabona hari ubumatera man bufise urabona hari ubumatera bufise peseri ngana gute. Era bufise peseri ngana gute. Ugasanga munsi kiragumye. Ugasanga munsi kiragumye omenga igikushe gifise igikushe munsi kigumye sinzi kurabona umumatera bumeze nk'umuzingi ufise uwepesere ngira bungana womengo ni ikintu baturiye munsi. Ebana burya anye cenda karonka ko onye ndakagura inoti ya 25 man manza ndakarara ko
Starboy tubona shining gure kwa Isaac niko fresh arara ku kantu meme na kukamatera kanga no kumani mbavuza menaguriza nikasema mimi lakini nikitoka nikiva fresh nasema huyu jamaa yuko na matera ya hivi ni bosi Isaac nari mfise umukunzi araje kukanda abandi kunambwiye ati bana injo maisha yangu ikintu cyose gikoreka kwa kakamatera kitafanyika kuna problem asikotera gutwenze kuri muri Isaac warakoze ibiganiro hama urugurira ivyo wawe urakora ucugurira ibintu byo wawe niye challenge wahuye nayo challenge nahuye niyo gusaba support ntibayibe ko kugitangura byo bintu bisaba kushiramwe amafaranga atayo uri kurindira nkitangura byasaba kushiramwe inoti kandi gitangura general kwisa umwaka urenga ata appareil mfise ata kamera mfise ariko abantu bibaza ko mfise kamera ko nari mfise abantu baniza kamera shimira na Scott muri Magic Channel TV niwe muntu yaguma ntiza kamera nkaguma nkoresha kamera yiwe nyiva rero muri Isaac naragenda akora amagroup abantu banterere ngure appareil bamwe barambwira ko bazonterera ariko narabuze inoti man je ikintu cyose mfise nta muntu yigeza mpi inoti mugayeza kuba umukobwa man yasabye interera abakobwa urazi baje gukora ibintu by'iwacu nubwo atavyabazi aronka inoti ibiganiro by'abastari bakazi ahana hato na hato ahana biba vyoroshe mugabo uri gisore kama witiki kugeuka P.Diddy mzee upati vitu kugeuka P.Diddy franga utaingiza hari rero ako kantu uvuze hari ako kantu yuko abakobwa baza bagashigikirwa ama yuri umuhungu kama uja kuwa system niko bimeze mwana muke bana wote tusura kunani ndako j'abantu nabana ndabibonera ku bantu nkoresha ibiganiro usanga bana okay mani bana kutesa watu nipe nimero inyuma y'ukwezi ukumva ati ari umuntu yamuhaye iPhone macho matatu ni Wasema sasa mbona mimi siyapata hiyo macho matatu na yenye niko na milioni nimejuza muhera yangu nandi mwazovuga ngo baramponze iyi nimenunua muhera yangu Starboy reka twinjire kuri uru ruhande rero urwo ruhande hari ibyo bavuga yuko habaho ibintu bijanye no gutanga igiturire cy'umubiri kugira ngo abantu baronke success baba bifuza na cyane abakobwa baza mu TV online ndetse rimwe na rimwe bamwe bamara umwaka ukabona barahebye ari navyo twigeze kuba turiko turayaga naho zaravuga ati abenshi baraza muga batibuka target ivyo bafise ivyo bakora byose mugabo target ntayo baba bafise y'ibikorwa bariko barakora petete baza mu bintu kugira ngo bironkere attention bababone hama bamaze kwironka bakagenda tureke yuko bagenda nuko bahagomba ivyo bituriye byo mubiri birahaba kugira ngo hatangwe ivyo bintu hama nivyo abahungu hari abahungu bemera gukora ibidakogwa nk'ivyo nyene bya ba P.Diddy turinze turabivuga bemera kuja muri monde y'abagay canke homosexuality kugira ngo baronke fame so iki gituriye cy'igitsina kirabaho muri no industry yacu nibaza ko abantu bashoboye kubirezista hano mu gice cy'u Burundi umuntu yabishoboye ni Hosy même si naho yagiye aravyara mugabo yarafise mu mutwe yuko ariko arakora arondera amafaranga ategezwa kuba kugira agurira agapampers umwana ashobore kubaho n'umuryango wiwe mugabo sinzi kurabona bigeme bose baje muri bino bintu byacu ntibashobora kumara imyaka 5 ariko arabikora na Minusha yaragerageje kwera rakiri ngaha ni bon kuko Minusha yari umupambanaje mugabo ntituvuge ngo bari bera ivyo bakora turabizi kuko abigeme bari muri industry kenshi na cyane baba bari kuri izi micro reka mvuge n'abaririmbyi nabantu baba bikenereye guca badashira target yo kurondera inoti mu mpano zabo imbere urumva haro n'umuntu akubwira ati urandondera akazi kugira ndo mu diaspora urankoresha igano kugira ndo mu diaspora so igituriye cy'igitsina ico kiraha kuko ngwa mu Burundi haro n'aba artiste ashobora kukwemerera ikiganiro umukobwa kubera ko azi yuko aza kumuha anytime bashobora kuryamana ivyo bitegerezwa kuba bihari ikindi naco cyo nako ndavuga cy'aba P.Diddy bategerezwa kuba bariho mugabo mu Burundi je narageze kuvuga ati Burundi twuma tumeze uko hako dutunga tukibona yuko umenga twaratunze dufise amafaranga wosanga tugiye gukora ibintu bitari vyiza kubera ko igihugu kimaze gutera imbere ivyo by'ubu P.Diddy biragwira ugasanga biri official mugato bw'igihugu ciwacu kubera umenga baguma bavuga nti turatera imbere hari ibintu tugitinya gukora ano maviza bamwe aronka aba artist ugasanga abandi ntibaronka hariho aba artist usanga bashigikiwe n'abantu usanga ngira ama account yabo bankera ameze neza kuko sinahura ukuntu usanga aba artist bamwe baronka amaviza abandi ntibaronka amaviza peut-être usanga bivana n'abari abantu baba batumiye mu masho ubushobozi bwabo kumbura aba
ugenda ugasanga babatumiye bafise ubushobozi bukomeye cyane Okay. so igiturire vraiment kirabaho c'igisina no mu muziki gusa no mu buzi butandukanye je ndafise sister wanje agiye gusaba akazana mubwiye ati eba yamubwije igiclaire manzi umuzigo ndaguhereza akazi kandi uzogumumpa no kuvuga ngo si ubunyene gusa uzogumumpa basi yaba basaba rimwe je no gukubita rimwe ukampereza ku kazi hama ibikurikira Imana izompeza gira ari nawe yuza nk'umukobwa wokoze iyo affaire kugira wibere hari gihe manu buri mu bukene umuntu akagusaba rimwe ugasanga arakudugi none hako gitanga ku buntu nakipana basi unapata kidogo Jesus Christ Saboyi hari ikintu wavuze bataragira officializa mugaki hari ikintu ugwa no nivyo system ya P.Diddy mu basanira hari mina bisikiyaka kweli ndavyumva kabisa cyane ndavyumva nimba babikora nibwo buzima batoye ariko mubikore mwibuka yuko Sodoma na Gomora ukuntu vyagenze ukuntu bayirimbuye kijya kintu gikoze sinibaza ko Imana yo guharira azi bari benshi badukurikirana umuntu wese afise imyemerere yiwe kandi kubona ndabivuze kuntu ntucunyanka ko ndaza badukurikirana babikora bariho so nimba wataguye iyo shwa ubona ari izo gushikana mu ijuru canke ari ubona izo guha amahoro ubuzima bwawe bwose c'est bon biravuga cyo kintu n'ubwoko riki cyakuzana miliyoni amajana 2 yashire ngaha ku mutwe yanseseko nukuri ko Imana ntavyo no kwamoza biravugwa yuko utari muri systeme banagukura muri circuit bikafekta akazi ugasanga nta bigane nko yabikenewe uronka ivyo biramaze kuvugwa ko abantu babirimwe usanga support ari kirenga turavyumva aho tuba tubaye turavyumva yuko utari muri ja circuit muri ja systeme ubuzu utaronka ikirenga turavyumva ivyo onye mugabo sinobihamya kwera ko sindi mu bantu batanga show sindi mu bantu ma promoter bategura amasho ariko turamaze kuvyumva kumbure nitwasanga ari ivyo tuzobivuga kwera ko nitwabironkera ubuhamya tuzobivuga ariko mu bindi bihugu vyateye imbere arani tutikawushije abantu babikora bari mu bihugu vyateye imbere kenshi baratera imbere sinzi harigeze kuza iyo systeme muri Uganda na Kenya abantu ntibigeze babimenya mu Burundi kwera nakubwiye yuko bivanye n'ukuntu bavuga ngo twe ntiturakenye mbwa mu Burundi ntago dukenye kuko hanze ari hari ugiye mu bindi bihugu muri East Africa inzara ni nyinshi paraporo mu Burundi no kujya birazimye gose tubuzi gitoro mugabo gufungura vraiment ni fresh urumva muri Kenya na Uganda barakoze bijya bintu urabona HCR ifata abantu impunzi batwara impunzi za muyinga he na hehe muri Kenya hari ibintu bimeze nk'impunzi amakambi no muri Ntuzenya Uganda kiretse ko ari abavyitirira kugira babijemwo baronka ukuntu baja hanze bagenda bavuga ati igihugu cyatwirukanye ibintu vyemwe mu gihugu bari za Canada za Amerika iyo systeme nta mwigeze mubimenya mbwa general bimenya hari abantu bagiye gusaba amakambi bakavuga bati twebwe kubera homosexuality ntibabitwemereye mugabo benshi bavyishiramo kugira baronke ukuntu baponyoka sunajwa maisha canke byaba ari navyo ari nabonye nibisanzwe nyene harimwe abarimwo n'abataba barimwo muga mu gihugu cy'u Rwanda we kutabikoresheje kugira ugende kandi waramenye idini idini narayimenye nagirane je n'ukuri sindababeshe nagira ndayicemo mbwa ntavyo nkora nagira ndayicemo kubera ko naciye nsanga bahejeje bakrotiye nagira nje muri Kenya nkubite nk'uko Starboy yagira yiyitirire umugeyi kugira nigire hanze ma Starboy homosexuality uyibona gute kubwa wikibanza kize gute mwijambo ritoye je nakubwiye ati vyonyu bikoze kuri je kurande gwiwanje ndabikoze mbangiye kubiri n'Imana kandi Imana ntizonamba bari naranavuze ati umunsi nabikoze Mana yanje uzumbabarire uzondeke nyene gume mu isi nyene shi Imana yaduhaye Eva hajya anye niwe muntu yabaye wa mbere muri geme ahantu hari iki uburyohe ni kwa Eva none gashaho ko Imana itavuze ati we Adamu uburyohe buraho nye ni wawe ahantu hari ubuki ni kwa Eva urumva ni kwa Eva nta handi hantu hari ubuki kuko na Adamu yari sigara avuga ati ni Eva yamenze kiriya giti man yumvire kiriya giti wewe uri umuhungu ciureka kuvuga ko habayeho igiti icamwa kiri hagati y'ibiti bibiri wowe ubucu uvuga ati nta camwa cyabaye
Starboy ari nusanga biryoshe gwe ari ibintu nyene numva umenga novuga mbwa ntovugira ngaha usanga nyene ari ibintu nyene imvugo mbabarira amatwi imvugo mbabarira amatwi urumva hari ibintu bavuga ati vide kubwa we ntutahura umuhungu yiruka wogiye kuvida hariya ntutahura umuhungu yiruka inyuma y'undi muhungu kubwa we ntutahura umuhungu yiruka inyuma y'undi muhungu mu gihe amashuri ndabitahura kandi jewe mbonye umukobwa yigira nk'umukobwa ndagira amasoni jewe muga ndavuga ati so ko ari yo shwa yiwe akaba bayeho yishimye sino mujajinga naryoherwa mere fresh nukuri yibereho muga ku ruhande rw'iwanje sinshobora kuvuga ati ngo ndabigaya je mvuga ati ku ruhande rw'iwanje ntavyo nokora asante sana reka twinjire muri umusheri w'umukobwa reka twinjire muri uwo muci nuko bimeze wowe ufise umusheri wese jewe Imana yaraturemeye ubuki je mwiwese hariya Starboy wavuze Imana yaremye ubuki okay Imana yaturemeye imbere ntiyaturemeye inyuma ntiyavuze ati ngo icamwa kiri ntiyavuze ngo kiri inyuma kiri imbere kwera umuziki yegereze mikro kwera umuziki icamwa kiri imbere ntabwo kiri inyuma yesi ishobora kuja muri wese wese nizo usanga ziri inyuma ugasanga urinda gukata hari inyuma Starboy wavuze ko ufise umusheri harabonetse ifoto ivyo bintu bireke ndavyihoza umugore wanje batamuroga cyane bandoka yewe gusa ico no babwira coco gukora mariage uri mu gukora mariage nujya twabonye ariko tutabona muri circulation yo ujya n'uwi wanje ntiturahebana oya igara abantu baza ngo twarahebanye era abahejuru handitse ko my happiness okay hari abantu baza ko twahebanye baguma babivuga Starboy bijya byarabaye hari haruka kuba havuga ubuntu bw'urukurukuru budafashe utigeze ushima kugira icyo bivuga ko yuko ndetse narabonye na last time ariko arabivuga n'igihe duhurira kuri airport hari umuntu yavuze ngo aje gutegera abanyarabiya bavuze ko ujya amafaranga y'abantu muri Arabiya ari naco gituma bamwe bavuga ati hari muri system cyangwa n'ivyo indi vya Arabiya muvugwa ko kuntu usa ukuntu mwa kino gihe uboneka mu bibanza biryoshe ibintu vyo kujya amafaranga y'abakobwa ari mu barabo byakuvuzwe ko byifashe gute reka ngira ico ndabivuze ko ngaho je ndi umuntu vraiment ubuzima bwanje bwose nta numwe ubuzima bwanje uko bumeze nta muntu mvuga ati ngo ariko arabutereramwe amafaranga okay donc iyo washobora kuronka amafaranga menshi akakugora ukuntu yajera mugaje nkaronka makeyi bikoro ukuntu ndayajera je navuye muri Isaac TV yakurikirwa n'abasaudiya sana sinzi ko Isaac yarafise abasaudiya benshi bakundana yarafise abasaudiya benshi Isaac urumva maze kuva kwa Isaac bari abasaudiya bakurikirana Isaac bace barakunda ukuntu ndenganijwe na Isaac bace baraza baranshigikira nanise abantu bagira n'amasharing y'amantu zenya y'ama interview wakoze y'ama interview nakoze baranshyigikiye sana rero bakaca bagira inzigo rero nabagira inzigo ariko baranshira amastati kuri bari ko aranshira amalinki kuri stati naho nakoze ugasanga ariko arashavura umuntu yanshire linki kuri stati so baranshigikira ibikorwa vyanje ntago nigeze nkundana n'umukobwa ari Saudiya ikindi naco je ntago ndabaho kwera umukobwa je nta kintu na kimwe mfise umuntu hama n'umukunzi dukundana nta nifaranga je wampereza bayeho ku ruhande rw'iwanje kandi nzonamuka mu noti yiwanje jewe ntibazonkwa jewe ntibazondongora jewe nzorongora kubera ko sindongorwa ndarongora none ga Starboy bige byabaye n'ivyukuri wararenganijwe canke kujya babivuze ati ni vya bindi abantu kugira ngo bamukurikirane bamwumvira ikigongwe yaramubeshe basani bavuga ngo ujya ni P.Diddy waramufashe yari umuntu yaposinze ngo pore ngo ni P.Diddy none nk'ubuposinze pore ni P.Diddy wewe uvuze ko ari P.Diddy yaragupididura rero tuze turavuga ibintu twiyumvire kubera ko uno musi ushobora kuvuga ngo DJ Pole n'umupididi so ukaba ubivuze uri umuhungu duhe video yariko aragupididura tuvuga ati nivyo kubera ko mu Burundi evidence muri make urusaku ruruzuye rero umuntu azokuvuga uzomubwira ati vuga hamuheze utenerji zawe amurengane je energy zanje sindazita uri kuramvuga uri kurazita ipowe kandi jewe ndakunda kugira abansi benshi kubera ko yugiza abansi benshi ibintu vya birarabwa cyane mwakino gihe ngo no muri intuze ngo barakwinuba bamwe aho musangiye umwuga mana abantu dusangiye umwuga n'abantu babi cyane abantu dusangiye umwuga n'abantu babi kubera ko mu Burundi niho hantu utaratera imbere ufise abagenzi benshi umaze kwisununura gatonya uragira abansi benshi kubera ko je narigeze kuza ndakubita ukwezi kumwe nkagisha no gatatu mu kwezi we ni wibuka we sinakubwiye ati je ndabo nkorera abantu je barandembeje narashobora kujya isumu gatatu mu kwezi nimvye ati none je abantu bamisumu kubereye je ndacaba mu igeto simba muri chambre saru bamwigeto man na amafaranga afise urumva ariko nzayagira urumva ntabuye riri ku mugongo urumva
bayeho ndi jenyene niturije abantu dukora umwuga umwe turavugana mugabo hari abantu sinankwa na bose kuko uri umugenzi wenda kugiza ivyo babikwiye urumva harimo nka babiri canke batatu usanga banka umuntu ugasanga baguhora n'ubusa urumva abo rero ucubareka ntaco biba bitwaye essentiel we nuko wikorera ibintu vyawe ukarengana ukagenda neza ugasenga n'Imana kuko je n'umuntu wa mbere muri industry nkora amasengesho kuruta abandi bose je ndakora amasengesho iyo nabonye ikintu kimbangamiye nta kimwe biriya ntibizojamo iyo hari ikintu kimbangamiye ndakora amasengesho kugira ngo ane naco je kubera mu kugwana na satani nkoresha isengesho nkasenga nkaguturira we satani ugasha ubundi nyene nico twaremewe gukorera Imana. Ubucuti buri hagati yawe na D1 n'ubwaye? D1 she's my brother ataratera imbere twarasangira n'ubu turacasangira ni umuvandimwe cyane tubanye neza ni umwana wanashima ameze neza n'ubwo bamugwanya nubwo bamugwanya eraste ufungurize kidogo tumarite tugira duheze tufungurize kidogo urumva nako ndavuga ati D1 n'umusani nubwo bamubanira n'umusani sana kubera ko ndazi igikoni anitonda kandi ndazi muzika afise we bamuhora ngo agumatekereje rega umuziki si kuvuga ngo gutekereza kugira hane umuntu afise indirimbo zishika 20 ugasanga aziri mu bene gihugu umuntu ategura show rega amani wotegura show ku buntu abantu ntibazi urabizi yego utegura show ku buntu nk'ijya hakaza abantu nk'abajya ukagenda mu ruzi ugategura show kwinjira sempre ari bitana abantu bakaza nk'abajya benshi cyane uri umusana komeye bakanamuzibira yuko ata ari utugwitugwi ari abantu bari favori ngaha n'abandi ako kantu sindagasigura ariko nibaza ko bitahuritse ndamushigikira ariko nanone nasanze shigikira umugabo akomeye so nibaza ko turakorana kikazi kandi nkongera nkamufasha nk'umuvandimwe nuko biravugwa yuko umufasha kubera ngo mwamufise nk'amateka ya ku gatumba muva hamwe oya ntago tuva hamwe jewe navukiye hano biti Sororezo ama D1 Sororezo ku banyamuji batazi rero ni Sororezo urumva ama D1 twize kuri etablissement imwe ahubwo muri interne ariko ntago twiganye yaje ndahavuye baramubwira amateka ya Starboy hano nahora niga nk'umukinyi yarashushe kubera jano niga hose nagenda nanditse amateka hama maze kuvayo maze gukora ndumva umwana yize hano nize baza abantu bize hamwe etablissement n'abantu bashigikirana kubera hano nize na Spox niho yize muri NCR urumva n'abantu bo yibonye umuntu umurondeye ku bucuti nawe akabona yuko ubucuti bwawe bufise akamaro ntacyo babitwaye ni kumushigikira kandi jewe nibaza yuko televiziyo yiwanje nta muntu numwe atayicako ariko ugiye kuzindi televiziyo uraza gusanga hari abantu bakaswa batigira baja ikiganiro muga hari yacaja kugikorayo bya muntu umureke hari umusa zo kurondera nawe we ikorera ivyawe wirenganire abanshigikiye bose mani bahezagire kuri kw'Imana je mbayeho kubera akazi nkora zishobora kubura ibiharage vya 3000 kuko je nta mahera menshi ifungurira saa sita nashobora gufungura 5 mu ijoro 5 umunsi nkaca nje ibihumbi 10 hano nakomeze neza aka kazi mu vy'ukuri karariha kano kazi kari hajyari uvyitwayemwo gute kari hamugiye witwaye neza kano kazi kandi dukora umuntu wese akora umuziki umuntu wese afise impano itandukanye ahubwo ari we twita ababosi bacu kubera ko ni wakora akazi kiwanje unajifanya uko star nini aongee na kila mtu niko na blend nini ivyo nibikenewe muri kano kazi dukora ni naco gituma je nakunda kugaragara cyane kano kazi turabasuku babagikurikirana nta mpamvu yo kugaragara wewe kora kazi ushira kazi ngaho kuko ni wagomba gushira izina hejuru ugira umusare mzee uzoza kurangiza kano kazi atacufise mu mufuko je hari abantu je nta muzi zo kugera muvuga ngo ndafasha aba mugabo ndazi ivyo nkora bivanye n'aka kazi nta muzi zo kumva niyemera ngufise amafaranga mfise amamodoka mfise iki ariko twiwanye ndatwifiti hani no twiyemera ko ari umuntu adufise yo twiyemera ko ariko ntago ari ngombwa mvuga ati ngo mfise ibi abantu badushigikira je ndabita aba boss n'abantu dukoresha ibiganiro ndabita aba boss banje biggest inspiration muri kano kazi ya ni wawe nini inspiration yanje ntago ari umurundi bamwita Johnny Jo uramuzi yego Johnny Jo ebana now you know inspiration yanje ndamukunda vya atari Johnny Jo from Tanzania
numwe mu bantu banyespiye vyatari okay anumva ndabakunze vya danje asante ariko sana muri kano kazi nikushukuru sana Starboy kwa muda wako bana jereka ndagushimira ariko bagushigikire kugira je ndaguha ikiganiro ntacyo nari kuguha mugabo navuze ati kubera uri kurakora kugira nawe ugera aho wifuza kugera no mujama ntari bigiye ikiganiro nubwo corabwa n'abantu 50 reka kize kiraba abantu bari ku mutima kandi nzogishira nanje muri community turabe ko gishobora kugera ahantu babe baki ariko beza asante sana imvura yaduhariye dukoze bugorovye kirere cyaguye kitugora mugabo reka dushimire abakunzi butunzi bw'umutima atari bagenzi batunzi mu butunzi atari bwacu babandanya gushigikira The Real TV Show ciao ntutinye gushayinga kugira n'abandi bashikirwa